Yesu nashimwe bene data ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese aho muri hose muri kumwe na Françoise HABONAYO nsubiye guhicubahira Imana data kuko iduhaye kongera kubonana kuri ubu buryo Imana yadushiriyeho. Yesu nashimwe. Ndagomba dusangire kuririmba indirimbo y'ijana 79 mu Kirundi. Ni indirimbo imfasha cyane ivuga amajambo meza nkunda. Iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu, bibwire Yesu. Iyukumbuye bimwe bya kera bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Ayo marira nayo marushwa bibwire Yesu, bibwire Yesu. Harica wari wanyegeje bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Uratinya kurupfu ruzoza bibwire Yesu, bibwire Yesu. Iyumvire ingene Yesu azoza bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yaravuze ati iyo ukumbuye bimwe bya kera, kumbe hariho gukumbura ibyo umuntu yabayemwo, ibyo umuntu yagendeyemwo. Ushobora kuba warakijijwe, hariho ibyo Yesu yagukijije, hariho ibyo wavuyemwo, ariko Satani akagukumbuza bya bindi. Satani akagukumbuza ba bagenzi mwahorana, Satani akagukumbuza za ngeso wahoramwo. Nka kwa kundi Abisirayeli bakumbuye ibitunguru n'amakonkombure bariye muri Egiputa, bakifuza gusubirayo. Jambo ry'Imana riratubwira ngo tuje imbere turangurure, ariko ntidusubire inyuma. Ngo umuntu asubira mu byo yadashwe, umuntu asubira mu byo yahebye, asa n'ingurube isubira kwivurunga mu byondo. Imana dutabare. Uyu muririmbyi nawe avuga ati iyo ukumbuye bimwe bya kera mugenzi wanje, bibwire Yesu. Ti Yesu ntabara, inyota y'itabi yagarutse. Yesu ntabara, iheraba ibi nibi byasubiye kumbyukamo. Ubu kabibwira Yesu ngo niwe mukunzi wawe. Haleluya, Imana ishimwe. Iyi ndirimbo yarafashije ngo ayo marira nayo marushwa bibwire Yesu. Amarira umuntu arayagira, amarushwa umuntu arayagira, kandi abari mu isi bose nta muntu ari yepahanye ngo ibyo bintu ntibimushikire. Ushobora kuba udakenya amahera
naho ngira ngo atanumwe atayakenye n'abayafise baguma bayashaka. Icyo cyose ukenye ngo bibwire Yesu. Icyo cyose ubona ko ari amarushwa kuri wewe bibwire Yesu. Hariho abandi bavuga bakamubwira Yesu ukamenga yatevye kubishura, bagaca bati ivyizigiro, bagaca bahindukira mu zindi nzira. Hari umukristo umwe yigeze kunwenza, yabwiye ngo reka ngo y'ibyago biguteye ngo ukabwira Yesu ngo ukabona yatevye kwishura, washa ngo agatima kagutwara kuri Bikira Mariya, ugaca wimva uti Bikira Mariya we n'umuvyeyi ngira ngo yobinyumvisha. Ndatwenga nti Mana yera, umuntu yamenye Yesu kweri w'umukristo w'umupentekote yoshaka kwiyumvira ivyo? Ati icago cakuzingazinze, ati ufata inzira zose ukiyumvira umuntu yokumva ukiyumvira. Nca numva rero birakomeye, ariko byose urumva bari satani amaze utibyizigira, ugasubira kwiyumvira ko hari uwundi muntu yorusha Yesu kukumva, ubwo niko kuzimira. Rero umuririmbyi yaravuze ati ayo marira n'ayo marushwa bibwire Yesu. Niwamara kubibwira Yesu ukabona ntibyahindutse, ukabona byagumye hahandi, ntihagire uwundi muntu wiyumvira kubwira, vuga uti Yesu ubwo utashatse kubihindura nanje ndatekereje. Ndatekereje kuko nawe wabishimye, nanje rero ntakubishima mpakuvyakira. Kandi uretse guhangayika umutima ukareka kugumusuhuza umutima, umwami Yesu ntuzomenya n'ingene yabikubiyeho. Imana ishimwe. Nshuti mwene data, uratinya urupfu? Urazi ko urupfu ruzoza kandi abantu benshi barutinya. Uyu munsi hari intambara hirya no hino. Uyu munsi inkuru ziriko ziravugwa ni inkuru z'Abarusiya n'Abayukraine. Uyu munsi ibintu byose inkuru zihari uyu munsi zizunguruka ku ntambara zihariye mu Burusiya no muri Ukraine. Ariko kandi abantu bafise ubwoba ku isi yose kubw'izo ntambara. Baravuga ati aha twoca canke yokubita ikibombe kigasanzaza kigisagara nta numwe yovyuka. Uratinya ko urupfu ruzoza? Birashoboka. Bibwire Yesu none. Bibwire Yesu wicare witeguye, kubera ko ubone yuko hariho danger mugabo ukaguma ugatsimbatarira mu vyaha. Aho ntubona ko satani ari umwasi mubi. Bibwire Yesu uhindukire mwene data. Urupfu ruza uyu munsi canke ruzoze, ariko bigusange atarubanza ufitaniye n'Imana, kuko twese twagenewe kuzopfa. Tuzopfa un jour. Muntu wese arafise umunsi wazopfa, ariko upfire muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko ibyo byose utinya bibwire Yesu. Uyu munsi rero bene data bakunzi, hariho ikintu Imana yashize mu mutima numva ko twoganira. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ryose rituzungurukira guhamagara Yesu kwihana ibyaha, kuko ubutumwa bwose butarimo kwihana ibyaha ntaco byoba bimaze. Ntaco byoba bimaze, kuko nimba tutoburira abantu kureka ibyaha ngo babireke, ntaco twa turiko turakora. Ntituri hano ngo dusigiririze umuntu tugire gute, nta mafaranga turiko turarondera muri izi YouTube, nta kindi kintu turiko turarondera iminyago tuzoserukana imbere ya data. Rero iyo minyago tuyironka hehe? Tuyirondera mu kuvuga ijambo ry'Imana, abantu bakumva bakihana. Haleluya. Umuntu akava mu byo yarimwo agatera intambuko aje imbere. Imana ishimwe. Dufise rero Imana ikomeye, Imana isumba byose. Ndagomba mvuge ngo Imana ubushobozi bwayo buracari hahandi. Imana irashoboye uko yari ishoboye kera, uko abakera babituganirira, niko n'uyu munsi Imana ibishoboye. Imana irabishoboye kandi irabishoboye idakoresheje eforo yawe, idakoresheje abantu bawe wizigira. Imana irabishoboye n'ukuboko kwayo. Reka turabe ijambo rimwe riri mu Bacamanza. Mu Bacamanza hariya mu gice c'indwi, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bacamanza igice c'indwi hariya ku murongo
ku murongo wa 20. Nuko ya migwi uko ari 3 ica ivuza inzamba, bamenagura ya mibindi, bafatisha zamuri ukuboko kw'ibubamfu, inzamba bazifatisha ukw'iburyo mu kuvuza, biha akaruru bati inkota niy'Uhoraho n'iya Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho yarari bakikije ayo macumbi, maze ingabo zose zirahaguruka ziriruka, bavuza induru barahunga. Nuko bakomeza kuvuza za nzamba uko ari 300, maze Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamwo, bazibagurana inkota mu ngabo zose. Maze ingabo zisigaye zirahunga, zirinda zishika ibetishita ku nzira ija izerera, zishika no ku rubibe rw'Abeli Mehola ahahereranye n'Itabati. Imana nishimwe. Data urakoze kubwira ijambo, dusabye ngo uri dusobanurire, muhemu yarasobanura ijambo ryawe. Mwami Imana, abantu bawe bafashwe, nanje ngirirwe neza nawe uzobukoze ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Tubonye ngo hari abantu 300. Aba bantu 300 bari kumwe na Gideyoni, bari bagiye kurwanya abamidiyani, kandi abamidiyani nabo bari abantu 120,000, abantu 120,000. Ku ruhande rimwe hari abantu 300, ku rundi ruhande hari 120,000. Urumva ko bari benshi. Ababo ntibashika n'igihumbi na kimwe, bari 300 gusa, ariko abandi 120,000. Bisobanurwa ko hariho ubudasa bunini cyane hagati y'iyo migwi ibiri. Ubundi iyo umuntu agenda kurwana n'abantu, abanza kwiyeforma, akaraba bafise ubushobozi ki, bangana gute, bameze gute n'ibiki. Ariko ababo bagiye kwataka, bazi neza yuko ubwa mbere ni bake, ariko baraba mu ruhande rw'abansi babo bakabona ni benshi cyane. Imana ishimwe. Imana ifise ububasha, ifise inkomezi mu kintu cyose, kandi ntishaka yuko icubahiro cayo bagisangira n'umuntu n'umwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ibwira Gideyoni atewe Gideyoni, na Gideyoni yari yiteguye, yari afite abantu benshi odepa mu ntango, ariko Imana iramubwira atewe Gideyoni we, oya, aba bantu ni benshi, nibatsinda bashaka kucavuga ati n'inkomezi zacu ni twebwe twabikoze, erega twari dufite ibirwanisho by'intambara bikomakomeye, erega twari tumeze kunuku. Ariko data wa twese aravuga ati sishaka icubahiro canje ko kidusangira n'undi muntu. Babwira abo bose abafise ubwoba daboro nibagende. Haleluya. Ati bwira abafise ubwoba bavemwo. Imana icitangura guselektiona muri babandi Gideyoni yari afise uko bari benshi, aca tangura guselektiona ati babwira abafise ubwoba daboro baveyo. Abafise ubwoba bavamwo baragenda. Ngo hagiye abantu 22,000 baragenda, ngo hacasigara 10,000, ngo hasigaye 10,000. Uhoraho haravuga ati nubu ni benshi. Banjanire ku mugezi rero unye ndabagusuzumire, ndakwereka abo muza gusigara nuko bangana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Imana ifise uburyo bwinshi ashobora guselektiona babana atakamaro bo kugirira, akabakura mu nzira zawe, akagusigana na babandi bafise akamaro bashobora kujana mugakore ivy'ubuhizi, mugakoreshwa ivy'ubuhizi n'Imana data. Haleluya. Yesu acara Uhoraho Imana acaragenda mubwira Gideyoni ati batware ku mugezi ndabakugeragereze, ndabagusuzumire. Ngo baragenda bashika ku mugezi, ngo baca baranywa amazi kuri ya mugezi. Bose uko bari bangana bari 1,000, baca banywa amazi. Muri uko kunywa amazi
ngo harimwo abanyoye amazi bapfukamye habaho n'abandi banyoye amazi ngo banywera kurushi ngo bagira nka kwa kundi imbwa zinywa. Reka tubirabe hariya abacamanza ndwi ku murongo w'indwi. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati abo bantu 300 banywereye amazi ku mashi n'ururimi nk'imbwa nibo nzobakirisha ntanga abamidiyani mu maboko yawe abandi bose nibitahire. Ngo banywereye amazi ku mashi nk'imbwa, ariko abandi bagenjeje gute? Ngo abandi ngo barapfukamye baranywa nyene amazi barunama nyene baranywa bapfukamye, ariko ababo ngo bashize ku ntoki ku maboko baranywa nyene ngo bakoresheje ururimi nk'imbwa. Imana icishima abo ikivuga ati aba nibo nshimye nimujane. Mwene da, hari abantu tweko turaganira kuri iri jambo baravuga bati none mu kunywa amazi mu by'ukuri ese ko umuntu akwiye kunywa amazi nk'imbwa canke na haba bapfukamye bakanywa amazi neza nibo bari banyoye neza? Ariko ikibazo c'Imana, Imana ni ikizi. Imana yagombira aba abantu bafise umutima wo kumenya ko bari mu ntambara, wo kumenya ko bari mu gihe kigoye, wo kumenya ko batari mu gihe co kudibama. Si igihe co gupfukama, si igihe co kuryama, si igihe co gusinzira, ni igihe co guhaguruka umuntu agakora ikintu cose anyaraguritsa, kuko amenya ati mu mwanya uwo ari wo wose bishobora gushwanyagurika, mu mwanya uwo ari wo wose bishobora dushaka kumva ngo yirukanga, mu mwanya uwo ari wo wose ibintu byose babikora bahagaze banyarutsa n'umutima, imitima bari eveye. Imana ishimwe. Imana iti abo nyene abo bazi iki gihe turimwo, abo nyene tora abo nyene. Imana ihabwa icubahiro muri ibi bihe turimwo, kandi natwebwe niko biri. Hariho abantu batabona ibihe turimwo uko biri, womenga kwa kundi vyari niko bikimeze, ariko siko biri. Umuntu atabona ko ibihe vyahindutse, umuntu atamenya ko turi mu gihe c'iherezo, umuntu atamenya yuko nous sommes dans les derniers moments, ibihe vya nyuma. Uyo muntu atarabisobanukirwa, uwo ntaramenya intambara turimo. Uwo aracasinziriye, uwo nta nuwo botwara ku rugamba, kuko naho botwara ku rugamba ntamenye iyaja, ntamenye iyari, ntamenye uko bimeze. Ariko abaja ku rugamba, ngo aba bantu ngo banywera ku mashi, ntibarinda ngo shira ku gikombe, ntibarinda ngo ngire gute, ntibarinda gupfukama, baranyarutsa. Haleluya. Imana iti abo nyene abo. Gideyoni sinakubwiye, nakubwiye nti abo nza kukubwira abari bo mujana, kandi nakubwiye nti ndabagusuzumire. Mwabantu b'Imana mwe mureke Uhoraho adusuzume. Mukozi w'Imana reka Uhoraho agusuzumira abakozi mukorana baribo, babandi batazogutesha umutwe, babandi muzofatanya neza mugasenga Imana hamwe, babandi muzogira inama zikimazi, babandi reka Uhoraho bagusuzumire. Mwene data mukunzi, reka umwami agusuzumira abagenzi mugendana muri ivyo bikorwa urimwo, reka Uhoraho abikurabire abo mukwiye kujana. Haleluya. Nakunda Yesu Kristo nashimwe. Umwami acabwira Gideyoni atewe Gideyoni we abonye nabo nabari bamujana. Gideyoni ati sawa, ati rero uko muzogenza nguko, ati muhitane inzumbete les trompettes zo kuvuza, timujane n'inkono, ati mujane n'inkono, mutware n'ibimuri, hanyuma mugende. Gideyoni arababwira kandi ati mwabantu 300 mwebwe tujanye, jewe nzoja imbere yanyu, uko muzobona nkora namwe abariko muzokora. Nimwabona shize trompete ku munwa, namwe abari mu muzoshira ku munwa. Nimwabona ngize gute, namwe mukora uko. Imana yo mwijiro ishimwe. Gideyoni ababera akarorero ati uko nkora namwe abariko muza gukora. Bene data bakunzi, ndagomba nongera mbaze barongozi, bakozi b'Imana, mbega murabera akarorero abo murongoye? Mbega murashobora kubwira abo murongoye muti mutwigireko, muturabire ko ivyo dukora namwe mubikore? Ako nakarorero ku murongozi agomba ko abantu bagenza neza. Uyu munsi dufise abantu bagomba ko abantu bagenza neza, ariko nabo batariko bagenza neza.
ugasanga abantu bavuga ati musenge cyane bimeze uku nuku nuku, ariko bamubwiye uti ngwino tujyane gusenga, oya arakubwira ati nimugende, nibyo bikwiye nibyo bibereye, mugabo uti ngwino tugende utwereka akarorero, ati bimeze uku nuku nuku, ariko wamurondera ngo akubera akarorero ntibishoboka. Rero ariko Imana ishaka ko abantu babarongoye abandi bakwiye kubabera akarorero muri byose. Imana ihabwa icubahiro. Rero Gideyoni aca abaja imbere avuga ati ibyo nza gukora namwe mubikore. Niko byabaye. Rero Imana ishimwe. N'uyu murongo rero twasomye ngo umuntu wese ahagarara aho yarari bakikije ya macumbi, maze ingabo zose zirahaguruka ziriruka bavuza induru barahunga. Bavugije induru barahunga kubera iki? Bumvise bihaye akambo, bivugiza za trompete zabo ngo du babyumvise ba bantu bose kuvyumva, baca barariruka barahunga. Umva ukunesha kw'Imana, umva barabakozeko ntibabakozeko, nta n'inkota yabo babakoreshejeko, bobo bari bifitiye ibyo bigwanishwa special Imana yabahaye. Ninde babariye kukunesha kwacu ari kw'inkota? Oya, wowe hagarara gusa, fata ibyo Uhoraho yaguhaye. Wowe niba yaguhaye ikigwanishwa cyo gusenga senga, wowe niba yaguhaye ikigwanishwa cyo kuririmba, genda utazira Imana usenga Imana, uzobona ibidayimoni byikubita hasi. Ngo barumvise trompete zivuzwa, ngo baca bariruka, ngo baca bariruka, ngo ku murongo wa 22 ngo nuko bakomeza kuvuza za nzamba uko ari 300. Haleluya. Maze Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamo. Ngo babonye bavugije, babona barirutse, babibonye bati nukuri bya bindi birakora, ngo baca bakomeza kuvuza. Haleluya. Bakomeza kuvuza. Ndashima Imana yo mwijuru. Imana nishimwe. Hariho akantu Imana ikwereka, iyo turiko turasengera abantu canke muramubibona, iyo muriko murasengera musenda abadayimoni bari mu muntu, ukabona batangwa kugira de manifestation. Umuntu wari ubona mu mwenga arakomeye, ari hanyuma rero uriko urasenga ukaza banatangwe kugira ibintu nyene ibintu, ucuvuga ati ugacukomeza ugakubita mpaka bagiye. Naba nabo niko babigenje, babonye baravugije, babona babantu ubwo babura bishe barirutse, ngo baca barakomeza. Komereza aho nyene mweneda, hahandi babona biriko birakunda, komereza aho nyene. Haleluya, haleluya, haleluya. Komereza aho nyene. Imana igomba kwihesha icubahiro. Yari yarabikubwiye ntiwaruzi ko bizoba, ariko raba biriko biratangura kwerekana ko sabuje continue, bandanya. Imana ishimwe. Ngo baca barabandanya bavuza za nzombete. Imana ishimwe. Ngo nuko bakomeza kuvuza za nzamba. Ngo Imana icituma baba midiyani. Si ukwiruka gusa, kuko iyo umuntu yirutse aba yirutse nyene, hari abagiye kukwitegerera imbere canke agiye kwinyegeza, ariko ngo Imana icituma bonyene ubwabo bicana, umwe yica mugenzi we. Ingabo za Gideyoni zakomeje kuvuza, hanyuma Imana ikora igitangaza, irabaneshereza abansi babo. Data nashimwe, data arashoboye. Kugira iki? Kugira ngo Imana izovuga ati ni jewe nanesheje, si mwebwe ntimuhave mwirata ngo hari ico mwakoze, ni data wo mwijuru yabikoze. Haleluya. Data aracakora no gushika uyu munsi. Imana ishimwe. Data aracakora, nizi saha aracakora. Ico ashaka aragomba kwicubahiro kimugarukako. Aragomba kumenya uti ukuboko kw'Imana kwarantabaye. Aragomba kumenya uti nukuri inkomezi sizanje zabikoze, ni Imana yabikoze. None wewe wari kubishobora? Ko byari bikomeye. Ko byari bikomesha, wari kubishobora? Niho nkubwira ntihamagara Imana. Yo wa muririmbyi ngwirushe canke uremerewe, bwira Yesu. Yesu arashoboye. Haleluya. Yesu arashoboye. Yesu ntiyavuze ngo rondera abantu miliyoni n'imiliyoni ngo urabona abantu ko ari benshi. Oya. Yesu
yavuze ati ahubwo bagabanye sigaza juste babandi bo kuvuza inzamba ijwi rikarangurura. Haleluya. Abantu 300 bari bakwiye bafise trompete umwe wese bavuza yo emwe akamo karasamiranye hose ntawe utumvise iryo jwi. Ese ico umwansi wawe akumva ko gusamirana kwijwi ryawe. Ese ico umwansi wawe akumva ko karuru ko kwitera hejuru kwawe agahinda umushitsi agatakomoka. Haleluya. Nuko rero ugenda ushime Yesu, utazira Imana, ushime Imana, ishimwe ryawe rishike ku Uhoraho, maze Imana izoca igaruka izana ukuboko kwayo ikubita abansi bawe. Abo bansi ngo baciye basubiranamwo. Reka turabe 22 ngo maze Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamwo bazibagurana inkota mu ngabo zose. Ngo bazibagurana inkota mu ngabo zose, maze ingabo zisigaye zica zirahunga. Ingabo zisigaye zitapfuye zica zirahunga. Dushishikaye tugasoma barabakurikiranye kandi Imana yakoze igitangazo irabakubita. Mwene data nariko nkubarira ngo Imana reka yitwa Imana, ntaho bisa n'umwana w'umuntu. Niwabona umuntu ariko arishima ngo hanga jewe ngo byagenze ukungwe, reka jewe ngo ntiwaruzi ngo ingabo zanje zirakomeye ngo twe dufise ibirwanishwa bikomakomeye. Ibirwanishwa bikomakomeye biratsindwa. Aba bamidiyani bari bafise ibirwanishwa bikomakomeye kandi aba bamidiyani ngo ubisomye ushishikaye gusoma ngo zari ingabo zamenyereye kurwana, bari bafise n'ibirwanishwa, ariko ibyo nyene nivyo vyabishe. Ntutinye, Uhoraho ari mu ruhande rwawe, ufise intsinzi ikomeye. Haleluya. Kandi niwagira ico utinya bibwire Yesu. Yesu azokubwira ingene bikwiye kugenda. Gideoni ntiyari kumenya ingene aba bantu Imana iza kubaselektiona, ariko yavuze ati abantu b'ubwoba d'abord ubanze bakureho, kuko umuntu w'ubwoba ntaja mu rugamba. Umuntu w'ubwoba ngo atuma n'abandi bose abatinyisha, abantu bagatinya. Umuntu w'ubwoba ntaco yomara mu ntambara, ariko tukwiye ko abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwinshi bw'abantu si bw'Imana ishaka, ubwenge bw'abantu si bw'Imana ishaka. Imana ishaka abantu bafise umutima uciye bugufi, umutima wisunga Kristo, kuko Kristo niwe nkomezi z'abamwizigiye. Abantu benshi bishimira ubwenge bwabo, bati twarize, turafise abagwanyi bakomeye, turafise n'ibirwanishwa biruhonyanganda bikomeye, turafise, ariko tinya ufise Imana. Tinya ufise Imana, kuko ufise Imana niba Imana iri mu ruhande rwiwe, bijya bigwanishwa bakoze nivyo bizokubitana byo nyene. Abansi bawe bazosubiranamwo. Ese icoma abansi b'Imana bagasubiranamwo, Yesu akagwanira ubwoko bwiwe nk'uko yabikoze kera n'izi Sara cabikora. Mwene da, guma muri Yesu, guma muri Yesu. Turi ubutunzi bw'Imana, abamaze kumenya Kristo turi ubutunzi bw'Imana. Kandi Yesu ngo aduhoza kwijisha ku murango no mwijoro, ngo inzitiro zacu yazishushanije mu biganza byiwe, ngo ahora ziraba uko bukeye. Haleluya. Ivyawe data ahora biraba kugira ngo akugirire neza. Reka kwiganyira, reka kwiririra. Niba uri mwene Mana nushime Imana, ariko niba utaraba mwene Mana nshuti yanje, hindukira, va mu bapfumu, va muri ibyo bintu wizigiye bitagira ico bimara. Wizigiye amashure yawe ngo niyo azogutungisha, niyo azogira gute. Niba udafise Imana nakumenyesheje ko ibyawe ntaho biriko biraja. Wizigiye ubwo bwenge bwawe ngo jewe narize theology, jewe narize ndabizi ibi nibi iyo biva niyo bija, jewe nari ibyo wize byose uko byo babingana kose, niba udatunze Kristo Yesu muri wewe,
ntaco biriko biragushikanako. Ariko ndakubwira Gideon yaravye abantu bangahe? Aba bantu 300 banesheje 120,000 personnes, banesheje abantu 120,000 kandi ntibabakozeko. Bobo bifatiye inzumbete gusa baravuga nawewe uhora uvuza inzumbete. Hariho izo uhora uvuza mwijara abadayimoni bagahundagara. Hariho ibyo muhora mvuza abadayimoni bagahundagara. Ibintu byose byari bihagarara nk'ibiki byose bigahwamikwa nk'umuriro uzimye kubera kuvuza inzumbete. Nawe vuza mweneda. Kuvuza no gusenga. Senga, jya imbere y'Imana usenge, jya imbere y'Imana uririmbira Imana, jya imbere y'Imana kora uko data akubariye, urabe ingene ibihome vyisenyagura. Yesu aracari ku ngoma. Haleluya. Aka karorero ka Gideon kakubera ivyizigiro yuko Imana itagomba gusangira icubahiro n'umuntu n'umwe, ariko Imana igomba ko muri vyose icubahiro kimugarukako. Yesu wacu abahezagire. Yaraye majambo nagomba kuvuga ntimwizigira Imana. Haleluya. Imana ntiyagwaniye Gideon kubw'ubwinshi bw'abantu, ahubwo bose yarabagabanije kugira ngo bigaragare yuko ukuboko k'Uhoraho ariko kwabikoze. None nawe rero icyo ndaguhamagarira no kugira ngo ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe, ntiwishimikize abagwanyi ufise ngo ni benshi, ngo muri famiye mfise abantu benshi bakize, muri famiye bimeze gutya, papa bimeze gutya, mama bimiruku, abo tuvukana bose barakize, nanje nzokira. Yekada. Niba udafise Yesu, niba udafise Yesu ndakumenyesheje, ariko urondera Yesu. Yesu mufise byose urabifise. Yesu mufise byose urabifise. Imana niwe uhezagire. Yaraye majambo nagomba kuganira namwe abayumvise mwese. Imana ibaha umugisha. Iyo uremerejewe, iyo urushe, bibwire Yesu. Data ndagushimiye kuko uvuganye n'abantu bawe, urakoze. Intsinzi iri muri wewe. Haleluya. Intsinzi iri muri wewe. Vya bindi vyase gusenyuka muri wewe uvuze birashoboka. Vya bindi vyase gusenyuka niratera ijwi hejuru nshima Imana ntazira Imana bizosenyuka. Vya bindi vyase gusenyuka Mwami Yesu Kristo, ni wewe utuma bikunda. Ndagushima. Ugomba kwijwi ryanje ndaduza kanguha icyubahiro. Haleluya. Mwami urakoze. Hezagira ababene data bumvise aya majambo yawe. Mwami Imana muhemuyera yabasobanurire gusumba uko nayasobanuye. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Mwami Imana abahezagire. Amen.